ikoresha mu kuvura ikigo inshuti ya bose ingaburo n'imiti kama ikigo inshuti ya bose ikoresha mu kuvura ikigo inshuti ya bose ingaburo n'imiti kama je nabonye nyabadamu batwakiriye neza nta ngorane naho nivugira ibibetize cyo navuze baranteka amatwi baranyumviriza kandi nabashimiye kuko abapfumu ubu nari narabahimbye nari nagiye ku bapfumu 50 nari nsigaye ndabakomeka nkabatuka none nahavuye rero ndabaheba kuko ivyo bambwira byari bibetije ntari bo bose ntabomenya yuko ngwaye nigumanira kamwemwe kuko nigeze kwibera umukiro mu 57 none ntawomenya ko murashima ivyo ndiko ndababwira jewe ndi umutamakazi ntagigira ubwenge kubera izi ngwara zanje naratubuye umutwe mugabo nkiyamanira kamwemwe tu murazi ko nta kindi kintu namera ko atari ko amashimira vyimva mutima mwebwe mwese mugenda mudukurikirana ku rubuga rwacu rw'inshuti ya bose ndabibutse ko ari ikigo kiri mu gihugu cy'u Burundi muri capitale politique neza na neza ni ikigo gisanzwe gikorera mu ntara ya Gitega aho ariho gifise icicaro ushobora kubuta hazi neza ni Igitega haruguru isoko y'inka aho beshi bita mu Rutegama turi kumwe n'umwigeme kumbure mu kanya tuhava tumenya izina ryiwe ndetse ari kumwe na mama wiwe baje kwivuriza mu iki kigo nyene inshuti ya bose imbere yuko ndababaza kumwe na manda bikora reka kumbure babanze batwidondore jewe kuri microphone ni Enipro canke Neri Promoter reka ndagushimire mahoro canke YouTube wewe uriko ukora ibikora inka kugira ngo bamwe badukurikirana baronke amasanamu ameze neza reka mpere ku mwigeme kumbure ndamwibarize babita abandi banyetera ikigongo Gerida abibi babita abandi na Margarita Minani mwaheruka ngaha kumbure nkajyari mu gisagara ca Gitega yangaha kuri iki kibuga ntaho twari tuzi na Gitega twarakunda kuhatembera duhaheruka mu mirongo ndahonje mu mirongo mu 2019 sister imbere yuko muza nga mu kigo inshuti ya bose mbe mwahamenye gute icatumye muza kwitura iki kigo cyo bari ica kuno twahamenye twahumviye ku publication ariko arakorerwa ku radio hama turumviriza ukuntu bahavura tukumviriza n'abari ko barashinga intaye kuno bakize hama natwe kwa twari dusanzwe tugwaje rero cha tuvuga tuti katugene natwe turabe ivyo bintu byaho kuno bimeze natwe tuhivurize turabe natwe rero kuno munsi rero cyo gituma twaciye tuza ngaha kuraba ukuntu hameze imiti baduhaye rero turagiye kwifata turaba ukuntu bizogenda yego abibi babakiriye gute mugishika muri iki kigo wasanze abaganga bahakorera kumbure bashobora kwakira abantu gute nk'ukuntu uzobibwira bo hiyi wanyu ibugenda mwe naho ndakimenya ubwenge je nabonye nyabadamu batwakiriye neza nta ngorane naho nivugira ibibetize cyo navuze baranteka amatwi baranyumviriza kandi nabashimiye kuko bafise akamwemwe nka jewe ndi umutamakazi ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya commune Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado imuyinga mugisanga munsi ya commune imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri commune Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujyambere imbere y'umusigiti bita Answara mukayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo
Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB. Mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga y'Ibururi. Akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Ntibijiriwe ntibagize gute jewe n'ukuri nabashimiye abo bantu bafise akamwemwe keza abo badamu, naho Imana niyo nsaba nizombera mu ngoro kuko mvise ububabare bose bwabananiye. None nitura Imana niyo ibonekera abagowe abaruhijwe imfuvyi n'abapfakazi nicagura, kandi uyo muvyeyi yibereye mu mana zamugera itwabikira abonekera abagowe abaruhijwe imfuvyi n'abapfakazi niwe azombera mu ngoro azaransabira ku Mukama Imana ntezurira ububabare nitugira amahoro. Bikuba babona muri seti za kamera muhagaze kumbure bava bibaza ko mwoba mutagwaye, mwoshobora kubwira abariko barabaraba ingwara mwamufise? Yo je ntaze noshobora kuvuga n'ingwara nyinshi kandi ndazimaranye igihe kirekire, ingwara nyinshi kuva ku maguru gushika mu mutwe. Mugabo bose ntabomenya yuko ngwaye nigumanira kamwemwe ko nigeze kwibera umukiro mu 57. None ntawomenya ko ngwaye, ntawomenya ububabare bwanje. Imana niyo bumenya n'umuvyeyi Bikira Mariya wangejeje ngaha. Kumbure nashoboye kuraba ukuntu mushobora gutambuka, nabonye ko bibagora cyane. Ivyo bavyatumwe niki kugira ngo mushobore kuba mutambuka bibagoye nka kujya? Mbabara ububabare bwo kuva mu ndege kuva mu maguru gushika ku mutwe, kandi ndaho ntakigeze naho bugurura amasengero, nari mu bitaro vy'Imutaho, ndaho ntaragera za Bujumbura hose. Mugabo nitura umuvyeyi Bikira Mariya ni watubera mu ngoro. Ubumaze kwitura abapfumu bangana gute kugira ngo urabe ko woronka akamitende canke wokira ingwara ufise? Abapfumu kubera izi ngwara nazigwaye nkiri mu myaka nka 20. Abapfumu ubu nari narabahimvye, nari nagiye ku bapfumu 50, nari nsigaye ndabakomeka nkabatuka. None nahavuye rero ndabaheba kuko ivyo bambwira vyari bibetije ntari bukire. Ubu nahavuye nitura abaganga gusa, ndaho ntaragera naho nyene mu baganga za Kibumbu hose naragiye, za Bujumbura zose nagiye. Nizeye uwo muvyeyi atakimunanira, abonekera abagowe n'abaruhijwe imfuvyi n'abapfakazi. Murundi ntacagura niwe ngendana kamwemo ni watubera mu ngoro. Navuga ko ndagutomboye cyane kuko abenshi twakunda kuyaga sinari bwaronke kumbura waramaze kuja ku bapfumu naho kugira ngo agerageze. Wowe rero kote ya mbere warivuje ku bapfumu, ku yindi 50 benshi nari nsigaye mbere ngiye ndabakomeka nkaca nitahira bariko baranyaka amamiliyoni. Untandukanirije ukuntu wakiriwe n'abapfumu n'ukuntu wakiriwe mu kigo inshuti ya bose, woshobora kubitandukanya gute? Oya jewe ubu nta bwenye nkifise. Abapfumu narabajamwo, hariho naja rimwe gusa, n'umuntu yitwa mbere ndamubabwire yitwa Kagabiro, niwe natangwe bose nta numwe ntagiyeko. Mugabo ntavyo njibuka ivyo nibibetize nyene batubwira, noyeko nta tora agahengwe nibibetize batubwira nyene byose nkabyakira ki. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka. Mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecoforce Kado. Imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi. Mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru. Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya 4 ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo. Imakamba mugisanga
muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ij'ibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. hareka ahantu ntageze ni za Gihinga nayino muri komine Bugendani oya nukuri nta mufumu numwe ntagendako nta numwe. Bibi aha mu kigo inshuti ya bose nta ndasago baba baciye kugira ngo nabonye by'abapfumu nabonye imiti gusa nabonye imiti gusa nta by'abapfumu jewe nabonye. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Were uvuga ati muri iki kigo vrema bavuza imiti kama nta bintu by'ubupfumu nta bintu vy'iki imiti y'ikirundi imiti kumbure bonyene bashoboye kwihinyanyurira nkuko muvyumva ko ari imiti kama mbere imwe ntayo nabonye iri mu bupaka ntayo ndafundura murashima ivyo ndiko ndababwira jewe ndi umutama kazi ntagigira ubwenge kubera izi ngwara zanje naratubuye umutwe mugabo nkiyamanira kamwe mwetu. Sister wugishitse ngaha washitse kumbure urabona ivyanditse urabona ko ari mu kigo inshuti ya bose ku bitaro turazi ko ukihashitse bakwakira muri akeye bakakwandika bakagirana wewe wabonye abaganga babakira gute? tukihashika abaganga nyene batwakiriye batwandikiye agafishe hama rero bahejeje kutwandikira agafishe cha tugenda kwigana hama tugiye twigana rero aho nyene twiganiye niho twarihiye n'amafaranga nta byahabaye byo kuvuga ngo genda muri hariya ngo canke ngo genda mwiganire hariya ico batubwiye nuko twandikishije agafishe tugejeje kwandikisha ifishe cha tugenda kwigana aho nyene twiganiye aho twatoreye imiti niho twanarihiye n'amafaranga. Reka tubashimire bwe mwese mwakurikiranye ikiganiro kuva gitangura gushika ubu turi ku musozo wacu ndana kwibutsa we utarafyonda handitse sabone canke subscribe ko wonyaragasa ukahafyonda ariko gato subiye inyuma gato kumbure nk'akajambo ubwira umuyobozi w'ikigo inshuti ya bose we yashoboye kutuzanira imiti kama kumbure kugira ngo ishobore kutuvura ingwara zicanke ziriya ni nkaka ico navuga nuko nyene yogwiza aba imiti hama nahandi hoho mbona ndiko ndaharaba mbona umengo inzu zirakwiye ibisigaye byose mbona bimeze neza cyane.